babarire uragenda bitwararitse ibanga mu bantu bene wacu babwire abavyeyi bacu babarire uragenda bitwararitse ibanga mu bantu bazoba agateka reka kabiri abantu imagendera neza imico y'abantu. Gira so, gira izi, gira igihugu, gira iteka, gira aho muba mwubahwe, gira imana. Bakunzi banywanyi ba Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV, ukwemera kuvyara ubuzima. Kaze dusangire ikiyago ku gaciro k'ubuzima, ku buzima bw'iteka. Uyu munsi twaronse umutumire agira ngo adufashe ico kiyago, ntituza gutamba twirorera. Umuvukanyi ari nyuma ya kamera Akimana yamaze kumubereka, jewe tugiye gusangira kino kiyago muratangwe kumenyera nk'umukutsa kivi hano kuri Axia Vibes TV. Reka rero umutumire nawe abidondore. Murakoze cyane Pati kumpa karibu hano kuri no televiziyo yanyu, televiziyo Axia Vibes TV. Ego numva nakavuga neza. Nahora ndayifuza, nahora nshaka kuyiza kuko kubakeza, none uno munsi nagiriwe iteka. Wasanze ari urugo rugenda. Ego nasanze ari urugo rugendwa, none ndabashimiye cyane kuri ubu butumire mwampaye. N'abandi bumve yuko bahawe ikaza aho muzohura, uzobahe karibu babwira uti muri Axia Vibes TV bakira neza cyane. Ego none ni mwidondore muduge kwijambo, abanywanyi ba Axia Vibes TV barakunda kumenya batugendeye. Ego cyane, jewe nitwa Aline Shima, mba mu gisagara ca Sala. Ico gisagara gitumbereye hagati ya Västerås na Uppsala, ni mu gihugu ca Sweden. Ego cyane. Yego. Abari muri Sweden bose turabaramukije. Ino televiziyo ifise icicaro mu gisagara ca Bujumbura. Abariko baradukurikirana bari Burundi no muri East African Community turabaramukije. Abari mu mpande zine z'isi dusangira ikiyago kuri Axia Vibes TV, tutigirizi gira iteka, gira aho muba mwubahwe. None uyu munsi dushaka kuganira ku gaciro k'ubuzima, kuko hari abanywanyi benshi bakunze kutubwira bati murasubiramo cane ubuzima bw'iteka, none muba muvuze ikireka duhere ngaho tuganira. Ntangure ndakubaza, mbega burya birakeneye guhimbaza, reka ahubwo ko wavuze shima, birakeneye gushima ubuzima? Jewe numva ari ikintu gikenewe cyane. Ego. Ku bantu bose ko bohimbaza ubuzima. Ego cyane. Ko ubuzima baravuga mu Kirundi ngo ubuzima ni katihabwa. Ubuzima ni katihabwa. Cyane. Ego ubwo buzima rero urumva tuba twabuhawe n'Imana kubayemera. Ego cyane. Ego. Kuko kuremwa nta muntu abihitamo, uvyisangamo ukavuka uri umuntu. Ego kuri jewe rero nkumva ari iteka kubona wararemwe nk'umuntu. Ego cyane. Aho nibaza ko kuba ariko baradukurikirana no kuri Axia Vibes TV, murumva ko tugerageza gutegera amajambo dukoresha, kugira ngo umuntu ariko arakurikirana ikiyago cyo kuri Axia Vibes TV agende yunguye ubwenge. Rero mu gutegera ubuzima bw'iteka hari iyo ntambwe yo gutegera ko ubuzima ariko atihabwa. Ni ukuvuga rero ko ubuzima umuntu ahamagariwe gutegera ko yabuhawe. Ego cyane. Turabuhabwa kuko nibaza ko atawuhitamwo kuvuka. Ego n'ingabire. N'ingabire turonka, kuko hariho ibiremwa bindi, ibiremwa by'ibikoko, hari ibiremwa byose turabizi ibintu byaremwe n'Imana. Mugabo umuntu ngo yamuherukiye kimwishushanyako. Uko niko babivuga abakristo. Ego. Ariko nibaza ko ari umuntu wese ubuzima rero
wewe waje kudufasha uno munsi uti nubwo gushima kubera umuntu aba yarabuhawe ataba yarabwihaye. yego cane Ego yego ico rero nibaza ko gikomeye cyane kubera ico gikorwa cyo gushima cyo guhimbaza umuntu agikora kugira yiyibutse ko ubuzima atari akantu kiwe hari aho bwavuye. Mbega wewe birashika ugashima ubuzima kuri Action Vibes TV rero ni ivyo tuvuga tugerageza kuraba ingene tubibamwe mu buzima bwa misi yose. Mbega wewe ni ryari bishika ugahimbaza ubuzima ugashima ubuzima ukabwira n'abandi bantu ati uno munsi muramfasha gushima? ego cane urakoze kuri ico kibazo Pati. Ego nkuko nahereye mvuga nti ubuzima ni katihabwa kuko turaremwa ukisanga turiho tukavuka ukavukira mu muryango kanaka ego kandi utabihisemo. nyene Hama nari rero navyibagiye mbe wavukiye nibaza ko utavukiye ngaha sana. navukiye Sara oya sinavukiye Sara nahaje nkuze ariko Sara ndahamaze imyaka irenga 10 ego urumva imyaka 13 umwana yavutse ushitse ubu ariko aragera mu w'indwi mu ego munani. cane yego urumva ko usa n'uwahakuriye na jewe Ego cane ego tweko turavuga ubuzima rero ko ari katihabwa nkuko natanguye ndabivuga. Ego n'ubuzima ni ikintu gikomeye cane cyo guhimbaza guhimbaza ubuzima. Banywanyi mudukurikira kuri Action Vibes TV, guhimbaza ubuzima gushima ubuzima kuko ubuzima ntitwabwihaye. Ego tuga kwijambo. Ego ubuzima nkuko tutanguye tubivuga ko ari katihabwa n'ibice byinshi byo guhimbaza ubuzima bivanye n'umuntu uko abuhimbaza bivanye n'umuntu uko abukunda uko yumva bunezerewe. Uyu munsi twagiriwe ibakwe kuri Action Vibes TV kwakira Shima Aline. Reka rero Shima tubwire ingene wewe abushima akabuhimbaza. Murakoze cyane jewe uko ndabuhimbaza nibaza ko ari personnel. Kubera nibaza ko umuntu uwo ari we wese afise ngene abuhimbaza. Hariho ubuhimbaza ahimbaza amavuko aho yashika ku isi umuvyeyi wamuvyaye. Hariho ubuhimbaza ibatisimu ryaho yabavuka muri mutima mweranda. None wewe utwo dusangiza dukeyi atari banga. Jewe ndahimbaza amavuko abiri. Ego ndahimbaza amavuko naho nashika ku isi umuvyeyi yanyibarutse, nkongera ngahimbaza uwundi munsi mu buzima wambereye umunsi ntibagirwa. Ego uyo munsi mbega basha nuwahe? Uwo munsi rero Pati nitwovuga uno munsi ngo turangize ndatumiriye abanywanyi kugira ngo umunsi bumvise bafise ako kanyota ko kumenya ubwo buzima bimbaza kandi ndabuhimbaza cane cane gose gusumba n'ubwo buzima bw'amavuko. Kuko ubwo bw'amavuko bwo umengo ni normal ariko ubundi si normal kuko ni bwa bundi umuntu asubira kuhonesa uko novuga kuvuka ukundi atari bya bindi byo kuvuka mw'ibatisimu tumenyereye. Jewe rero navutse ukundi kuntu ibintu bitangaje byo gukenguruka kuko kubemera kubera nibaza ko abantu bakurikira Action Vibes TV nibaza ko twese twemera Imana murambabarira. Nibaza ko twese rero twemera iyo Mana. Nibaza ko ico kiganiro c'ingene navutse nagize iyo renaissance iryo rindi vuka urakitwemereye tubaye turakenguruka turakuye ubwatsi na Kimana inyuma ya kamera abaye aravyandika kugira ngo muzodusangize uko kundi gukenguruka. Ariko mu ncamake mu majambo makeyi hoba hari cari cashitse ubuzima woba hari
ko wavuye muri Afrika ukaza i Buraya, ko hari abavuga ati dushitse ngaha twaravutse ukundi canke byari bijanye n'ingwara n'ubuzima. Mu majambo makeyi kuko watwemereye ko ido nido ari kuri Axia Vibes TV. Ego novuga nkuko natanguye ndabivuga, duhimbaza ubuzima butandukanye. Ego. Hari uhimbaza ubuzima akavuga yaraciye mu bintu bigoye, akaba yaragize nk'akarorero, akaba yaragize nka accident, akavuga ati uwo munsi impanuka. Ego, akavuga ati uwo munsi narabonye urupfu imbere yanje, ariko umukama arahankura, agaheza akaca abishira aha. Ego. Akabishira imbere y'umukama, kumva ko ari Imana yahamukuye. Ego cyane. Muri ico gihe rero ugasanga bamwe bafashe icemezo cyo guhinduka, bahindukirira iyo Mana. Ego cyane. Iyo Mana yahamukuye, akavuga ati mukama, ko wankuye hajya ujya munsi, reka nanje nze. Ego, akaheza akayiha, akayikorera, nubwo nyene bigoye. Dufate rero yuko ico kiganiro uzotugirira c'iryo vuka rya kabiri kwabaye nk'uguhakwa. Ego. Ukabona ubuzima bwari bukujanye, ugasubira ukaburonka. Ego cane. Ego. Emwe urakoze kuri iyo ntangamarara. Sinzi wambwiye ico Kirundi. Tugiye uduteye inyota. Rendez-vous rero ni kuri Axia Vibes TV. Tuzobamenyesha kugira ngo muzobe mwafyonze hano kuri no mbonesha kure. None numvise yuko uri mu mugwi w'abemera Kristu, umukristu. Mbega hari ijambo rikunze kuvugwa mu ba Kristo ati nta muntu n'umwe abaho kubwiwe, tubaho turaba umukama, dupfa turaba umukama. Rero umuntu wese abaho kubw'abandi. Iryo jambo kubijanye n'ubuzima ko tukuronsa akaryo, hari ico woriganirira ko abanywanyi ba Axia Vibes TV? Ati umuntu ntiyibeshaho wenyine abaho kubw'abandi. Ego. Ego cane. Jewe ndabishimangira ko ari ukuri, kuko umuntu kuva turemwa, kuva tuza kw'isi tuvyawe n'abavyeyi batuvyaye mu nda zabo. Ego. Twagiye tubaho kubw'abandi. Uri umwana mutoya ukenera umuvyeyi aguterura, akagufasha ivyankenerwa nyene vy'umwana mutoya vy'uruyoya, ugakura ukagera kuja kw'ishuri, ukenera abakwigisha, gutyo gushika. Uti kuva no mu ntango y'ubuzima nta wisangiza ubuzima. Ntawe. Ku buryo rero bigenda bikurikira gushika ukure, gushika uhure n'izo ngorane, uhura n'abagufasha, gushika nyene ku. Mbega muri ico gitangaro cagushikiye, warahuriye n'abantu bagufasha? Ego cane, narahuye n'abamfasha. Ego. Kandi n'ubu ndabasabira. Ego cane. Iyo rero ushima ubuzima urabibuka. Ego. Emwe jewe numva nguma nshaka kumenya neza ingene vyagenze. Wishima uraturitse uno munsi. Mugabo ntaco ico umuntu atariye aba yibikiye, kandi ugiye mu muhango abagabanye. Ego. Rero uti kuva mu ntango y'ubuzima ntawubaho kubwiwe. None Gashima, ngaha muri Axia Vibes TV ntitubayeho mu kirere. Ni kuki ibintu bimeze gutyo, ubuzima kuba bugitangura biboneka neza ko abantu turi magiriranire. Ariko iyo uravye mu buzima bwa misi yose ugasanga hari abantu bakunze kubaho biyugaranye, ugasanga mu buzima bwa misi yose ugasanga abantu barakunda kuba abanyamwigendako. Sinzi ko ukunze kubibona nawe, uramaze kugenda amahanga ukabona ibintu hirya no hino. Ni kubera iki wewe uvyibaza kwiki nk'umukiriso? Jewe murakoze. Jewe uko je ndavyibaza muri jewe, nibaza ko urasoma kuri ako kayoga kugira amata agaruke. Murakoze. Wagahawe na Axia Vibes TV. Ego.
ego kuri jewe ko ndavyiyumvira kuba nyamwigenda ko nibaza ko ari ikintu umuntu ahitamwo kandi kitari ciza kuko nyamwigenda ko mu kirundi hariho umugani ego ntarimira impeshi naho aho mu kirundi nuko ngira umwanya uza kutubana muto ndafise akantu kuri uwo mugani novuga ko ati ntarimira impeshi ni ukuvuga ko bavuga bati mu mpeshi barima bihuta kugira ngo imvura nticike murambabarira sinzi gucika ko baza kuvyumva bo kuri Axia Vibes TV gucika kw'imvura niyo ihagaritse kugwa ego yacika mu mpera z'ukwa kane kwa gatanu rero nyamwigenda ko bavuga ngo ntarimira impeshi ni ukuvuga ko yaba ari umwe ntiyashaka kumufasha kuko nawe ntiyafasha abandi agaheza rero ugasanga impeshi musanze yarimye akantu gatoya ego hama rero ngarutse ku kibazo mwari mumbajije nibaza ko iyo umuntu yikuye mu bandi ntashaka imigenderanire y'abandi ntashake kuja mu manza ntashaka uwaraba canke umuraba canke agahitamwo abamuraba canke agahitamwo kuba wenyene kuko muri bino bihugu tubayemwo ego hariho umuntu nyene ahitamwo kwigumana akumva ibintu nyene aravyanse bivanye petetre n'ibintu gaha haba ibintu vyinshi ashobora kuba yarashwanye n'umuntu gaca afuta abantu bose intumbero yacu no gutegera ubuzima bw'iteka agaciro k'ubuzima none mu kuba nyamwigenda ko ubwo ni hari akantu umuntu aheza agatakaza mu gutegera agaciro k'ubuzima iteka ry'ubuzima iyo umuntu abaye nyamwigenda ko je nibaza ko uwo muntu araheza akabura akanyamuneza kuko tugakura mu bantu tugakura mu bo turamutse tugakura mu bo tugendera urumva ari wenyene sinibaza ko aheza ngo agira akanyamuneza k'iyo telefone k'iyo televiziyo ndibaza ko atari ikintu ciza na gatoya no mu ijambo ry'Imana aravuga ati si byiza ku muntu aba wenyene rero turiko turatera intambwe tugenda tugana mu musozo watanga tugira tubuzima nikatihabwa rero iteka ry'ubuzima n'agaciro kabwo umuntu atangura kubitegerera ngaho banywanyi ba Axia Vibes TV mbega mweho muvyibaza kwiki muhora mwibuka ko ubuzima mwabuhawe ngo mushimire uwo yabubahaye urateye intambwe uti ngo no mu ntango ubwo buzima bubaho kubw'abandi abavyeyi ababanyi abigisha abakumenyesha ivy'Imana uti rero ugira umuntu abandanya ategera agaciro k'ubwo buzima no kumenya kubusangira n'abandi akaba umuntu afashanya akaba umuntu agenderanira urakoze cyane kudufasha gutera izo ntambwe none mu kurangiza ngo mafatira ku majambo nkunze kumva abakristu bavuga hari ijambo bakunze kuvuga ngo birahimbaye gutanga gusumbya kuronka ngo birahimbaye gutanga gusumbya kuronka iryo jambo hari ico ryoba rifasha mu gutegera agaciro k'ubuzima mbega uraryemera jewe ndaryemera cyane kuko iyo utanze caba ari ico ufashishije umuntu nibaza yuko kikagira ico kimufashije cyane kuko uwo mutima wo gutanga ugira ivyishimo vy'uko ico utanze kigize ikimazi kigize ico gikoze gifashije umuntu ugihaye ku buryo rero nibaza nti gutanga gusumba kuronka ni ikintu jewe nemera rwose kuko iyo utanze uronka vyinshi bikugarukako iyo utanze uronka vyinshi bikugarukako ngira nuko gusa utamenya ryari bigaruka ntumenya ryari bigaruka ariko nk'uko bavuga bati
ico urima nico wimbura. nico wimbura. Ego uwo mugani ndawemera cane. Urawemera gose. Ego. Mbega iyo umuntu atanga biramufasha gutegera agaciro k'ubuzima, iteka ry'ubuzima. Hari iteka bitera umuntu mu gutanga. Mbega gutanga no gusesagura bitandukaniye? Biratandukanye. Gusesagura ni nko kwigina ibintu, ni nko gukora ibintu bidakenewe. Genda mu kabare ugasesagura ugaba usanze bose ukabavuga uti ntibabaha icupa ntibabaha iki n'akarorero ntanze nyene gutyo oye danku hama bitari ngombwa ubwo baca bagenda barakwivuga ati mwene nakaya yaganuye oya ari naho bagenda baravuga bati nta warazi musavye twari twahaze ariko uko kushaka nyene kwimenyekanisha ngo uhaye abantu bose usanzeho naho uhaye abatanyotewe bari bahaze ugasanga kumbure no mu nta karasi wasize ariko uko gutanga bivuye ku mutima ugaha umuntu yari muri bezo yarakeneye ubwo bufasha bwawe urumva ko umutima wawe nawe nyine unezerewe bigafasha gutegera ubuzima bw'iteka. Ego bugafasha gutegera ubwo buzima bw'iteka kuko uwo muntu ubufashije canke uko kuntu ubufashije uwo muntu mu buryo ubwo aribwo bwose caba ari ico umuhaye canke ari ico umufashije kijanye n'amaboko canke udufaranga umuhaye eka ni ibintu vyinshi vyo gutanga. Nibaza ko tuzobandanya tuganira kuri ico ciyumviro ariko turangize utuganirira gatoyi gusa mbega iyo ngeso nziza yo gutanga umuntu ayikura hehe? Ego ico kibazo kiraryoshe cyane. Kugira ngo umuntu bigora gutanga yumve ari kwa muganga yoja canke ari impanuro mutekerera kugira ngo ubuzima bw'iteka tubusangire twese. Ego nkuko nari nempejeje kubivuga gutanga ibintu byo gutanga ni byinshi cyane. Hariho gutanga umwanya, hariho gutanga service iyo ariyo yose, hariho gutanga ugafasha umuntu ari muri besoin agaheza akagushimira canke nahato gushimira ariko wowe mutima wabikoranye ugakenguruka. Gutanga rero je numva ari ikintu ciza cane. Hanyuma gutanga ati biva hehe mbega bigenda gute? Gutanga no bivuga mu bice bibiri. Hariho gutanga twiga mu miryango yacu. Imiryango iriko iratwumviriza mwumve ko kubwa Aline Shima ubuzima bw'iteka bushimikiye ku gutanga abariko baribaruka bibungenze abafise abana bato nyamba mwipfuza ko abo bana bakurira mu buzima bw'iteka babigishe gutanga kandi gutanga ibintu vyiza bitanga umugisha kandi hama ica kabiri wari uvuze mu miryango. Ego nari mvuze ko gutanga tuvyigira mu miryango ngene wakuze iwanyu ubona batanga wakuze ubona muhira haza umuntu bakamuha amazi yo kunywa kuko ivyo ataho wigeze ubibona ntavyo ushobora kumenya ko ari ingirakamaro. Nivyo birumvikana cane. Hama handi ha kabiri nibaza ko ari iyo umaze kumenya Yezu ukabura umukristo. Kumenya Yezu. Yezu arigisha gutanga uko we nyene yaritanze. We nyene yaritanze. No kuvuga rero iyo hoho umenye Yezu uritanga nawe mudiha uryoha kuko ntibibari bisigara ugutanga ahubwo hacabamwo kwitanga. Rega rero gutanga nko gutanga ibintu no gutanga wenyene ugashiramwo n'umutima mu gutanga ivyo bintu. Nibaza ko arako ari ico kirungo Yezu ashiramo. Nico kirungo Yezu ashiramo. Ego cane. Murakoze Aline Shima kuri kano kanya muduhaye mbere mukadushira no mu muhango. Hari ibujumbura bavuga bati ntuzo dutevye mu ikorosi muzoce
mutuganirira mutubwire idonido ry'uko kuntu ushima kabiri ivuka n'iryo vuka rya kabiri. None mu gusozera genda usubiye kuturamukiriza abanywanyi bino Action Vibes TV, mbere ubatumirire gukora ca gikorwa ciza wakora bita subscribe. Ego cyane ndabashimiye cyane abanywanyi ba Action Vibes TV ko mwadukurikiye. Yego, nukuri ni iby'agaciro kubana namwe. Abatarakora subscribe mumanuke mukore subscribe, mukiro na share kuri kagakengeri, hama mubandanye mwumviriza ibiganiro vya Action Vibes, banabipartage. Ego cyane. Hama inkuru ikurikira turabe benshi bayifuza duze tuyibashikirize. Ego, murakoze cyane. Nukuri ivyo utubwiye birajanye n'ivyo duhejeje kuvugana, kuko uranadushize mu muhanga ati jewe ubuzima bwanje bushingiye ku gutanga. Abakunzi banywanyi ba Action Vibes TV murakoze cyane, mwari kumwe nanje Patiri Ignace Nkurunziza aterera hano kuri Action Vibes TV. Inyuma ya kamera yari umuvukanyi Akimana, umutumire wacu yari Aline Shima. Murakoze cyane mutumire wacu, uradufashije gutera intambwe mu gutegera ko agaciro k'ubuzima kari mu kwama twibuka ko ari ingabire dukesha Imana, kuvyibuka tukabihimbaza tukabishima, ko hano turi kumwe na Shima, bituma tutabwigungana ahubwo tukamenya aho iteka ry'ubuzima riri mu kubusangira n'abandi. Musangire ubuzima n'abandi, tuzoba dusubira.